uno munsi naho woja ukabaza umuntu ari muri Amerika uti ndavuga umunyamerika dosusha pana abanyafrika bagenda muri Amerika ukamubaza uti wowe urazi ikintu cyitwa Berry? Nta munyamerika n'umwe akizi guys. Business hama hariho exchange y'amahera, exchange de produits ou bien de service. Kenshi rero iyo uzobona abantu baza kwigeza number 1 bitangaza, number 2 ata produit iri clair cyangwa iri specific bakwereka, kenshi ibyo bintu amahirwe menshi azoba ari scam. Then ibuka business ya mbere yandiye amafaranga online, turi mu isi yahindutse cyane ugereranije n'indi myaka yabayeho. Turi mu isi aho turi dufise intelligence artificielle, turi mu isi aho dufise internet. Kandi uko ibihe bigenda abantu batera bibaza bati ni igiki notangura gukorera kuri internet, ni igiki nokwifashisha mu gukora akazi kuri internet. Muri ibyo bibazo rero haravuka n'amabusiness menshi ahamagarira abantu kuza gukora kuri internet cyangwa kugira toutes sortes d'investissement. Uno munsi tugira turabire hamwe ingene woshobora kumenya uti mbe iyi business bambwiye ni y'ukuri cyangwa ni scam. Amazina yanjye ni Dr. John, karibu kuri We Talk Business. Nkuko byama utaragira subscribe, make sure you do subscribe, ubyone n'agakengeri munsi, hama ikiganiro nicyakuryohera uze gusiga ikimenyetso cy'uko wagikunze. Again, niwagira ikibazo cyangwa iyindi mpungenge ariyo yose, ntugire amakenga cyangwa ntushidikanye kugira commentaire ubaze icyo wifuza cyose. Karibu. Ni gute ushobora kumenya uti ino business ni y'ukuri cyangwa ino business ni scam? D'après mon expérience personnelle, nagiye muri business en ligne haraheze imyaka itari mike. Muri iyo myaka ndavuga yuko twahuye ni n'ama advantage cyangwa n'ama inconvénients atandukanye cyangwa n'ibindi byinshi byagiye bitugora bivuye kuki kutamenya. Ariko muri iyo myaka rero umuntu yaragiye aragira ama recherche, arinvestissa ahantu hatandukanye, hamwe turagira uruhombo, ahandi naho turunguka. Mugabo icyo byadusigiye hanini ni ubumenyi. Tugira turabire hamwe rero les 5 points byo kwifashisha cyangwa wewe wokwifashisha nejo ubundi umuntu akubwira ati hey, wari business shasha yavutse cyangwa ngo hari investissement shasha yavutse uza gukora kuri internet, zara amafaranga yawe. Ku buryo iyo muntu mu majambo make ya mbere azokubwira uzoba washoboye kumenya uti ibi bintu ari karambwira ni ububeshi cyangwa ibintu ari karambwira ni by'ukuri. So point ya mbere nico bita too good to be true, cyangwa mu Gifaransa turashaka kuvuga tuti biri trop realiste kugira bishobore kuba biri réel. Ni kuvuga ni ya business umuntu azoza akakubwira ugasanga irike kwizeza ibitangaza par rapport na effort woshiramo. Certes business nyinshi, hari business nyinshi ishobora gukorera ibitangaza, mugabo hari n'izindi ashobora kukwizeza ibitangaza mugabo ukaraba uti par rapport ya effort nashizemo, par rapport ya investissement nashizemo, ibi bintu harimo agahazi. So rero benshi muri mwebwe mwarabonye za Berry zaraje, no munsi hari abashobora kuvuga ati Berry niyo kuri kubera bivanye icyo yabahaye, hari n'abandi bazavuga ati hey, Berry ni scam. So guys, Berry strategy yari imeze gute? Kwari kubwira abantu ati zana amafaranga yawe uinvestissemo, tuzoza turabaha signal. Iyo ni nuzeno mvuga option ya mbere, point ya mbere. Ni kuvuga rero ikizeza abantu ati okay, tuzoza turabaha ama signal ya trading, ku buryo dutanze signal yo kugura muce mugura, dutanze signal yo kugurisha muzoce mugurisha, ngo kuko ngo tuzoba twabonye yuko bigira biduge canke bigira bimanuke. Aha rero tugaruka ku kintu gihambaye cyane abantu benshi batazi. Iyo tuvuze le marché y'amagraphique canke marché boursier ariyo yose, tuca twibaza tuti mbe biduga habaye iki canke bimanuka habaye iki?
icyo nico kintu abantu bakwiye cya mbere kumenya, nico abantu bari bakwiye kumenya, ba bantu bavuga bati twarahombye muri beri, nico bari bakwiye kumenya imbere yo gushyira amafaranga yabo muri beri cyangwa muri business isa nkayo. Ndibuka business ya mbere yandiye amafaranga en ligne yari yitwa Bitsec, mu nyuma imbere izina yitwa Bitsec Gold. Icyo gihe narahombeyemo amafaranga atari make. Rero beri ndabyuka neza yavutse umunsi ukurikira yonye Bitsec yaraye yugaye. Abantu bakambwira bati hey ngo dushiremwo hade business, mugabo byose nari namaze kubibona yuko ari bya bindi nyene. Sete byaratwinze byaratwaye igihe umwaka n'igice kugira byugare, gusa byose amaherezo yabaye aya nyene, kandi nta kintu na kimwe ndogreta kuba nashize amafaranga yanjye muri beri. So rero tugaruke kuri icyo twari ko turavuga, marché iduga habaye iki, marché imanuka habaye iki kuri ba bantu bazana amafaranga yabo muri beri bati hey muze kuyashira mu isaha 2:00 muze kugura hama isaha 2:15 muce mugurisha, ngo twabagiriye ngo analyse technique. Suko bikora marché igenda gute? Iyo abantu baguriye cyarimwe, iyo abantu baguriye cyarimwe ari benshi, cyangwa iyo abantu bafite imitahe minini nyene, kuvuga bazanye liquidité muri marché, ivyo nivyo bintu bibiri bituma marché iduga cyangwa marché imanuka. Rero kubona abantu kubona beri yari yamaze gukusanya abantu ikabegeranya ikabibwira ati isaha muzogure isaha muzogurishe, birumvikana neza yuko ba bantu bose iyo baherereye bose bakoresha beri ya saha bababwira, ni kuvuga ni nka manipulation du marché, ya saha bababwira igeze bose bagasimbiramwo bagiye kugura, c'est normal yuko byaca biduga. Ama ya saha nyene bababwira ati saha muze kugurisha, bose abantu bose bakoresha beri bagurishiriza iyo saha nyene, c'est normal ko biza kumanuka. So rero umbe yuko yari ari manipulation psychologique babakoreye, surtout ku bantu bari inyora batazi ukuntu marché iduga. Ni ukuvuga ni ibyo bitangaza kubizeza yuko trading yoroshe, cyangwa kubizeza yuko c'est si facile que ça, araga buto mufyonda hanyuma ukawumukire. Iyo niyo point ya mbere uzomenyera kuti iyi business ariko banyizeza ibitangaza imeze gute. Iyo niyo point ya mbere izo gutuma umenya uti iyi business ni y'ukuri canke ni scam. Twagiye kuri point ya kabiri. Point ya kabiri ishobora kugutuma umenya uti iyi business ni y'ukuri canke si y'ukuri. Kenshi ama business akunze guhenda abanyafrika, kenshi ama business akunze guhenda abarundi plus spécifiquement, uzusanga kenshi afite inisano na MLM, multi-level marketing. Je n'ai rien contre système ya MLM kuko hari abantu benshi yakijije, gusa ni kubera yuko ukuntu twe twayibonye cyangwa ukuntu no muri Afrika abantu bayikoresha yama iri related cyangwa yama iri holiye n'amascam. Muti rero bigenda gute iyo bazanye system ya MLM? Abantu benshi barakunze kuca rero bafailinga, kandi the same mistake zamazigaruka abantu mengo ntibiga. So rero point ya kabiri izo gutuma uti umenya uti business ni y'ukuri canke ni fake, nuko it doesn't have any clear product. Bisigura iki mu Gifaransa? No kuvuga nta produit iri clear canke ikintu kigaragara, no vuga badandaza canke ikintu kiza gisigura bati hey muri no business ukuntu ikora amafaranga yinjira gutya, biba byagenze gutya na gutya. Ivyo byose ugiye kuri ama business y'amascam byose ntabyo bakubwira. Kenshi bakubwira ati ingo injira uza n'undi muntu then ngo turabaha inyungu, mugabo atagusiguriye bati infrastructure canke money flow igenda gute, kuko nta bintu bishasha ku isi. Nta bintu bishasha ku isi. Ugiye kuraba no kuva mu myaka ya kera cyane, mwayo kwinjiza amafaranga yari yuko wa ufise produit kanaka ukayigurisha kuri kanaka, hama kanaka nawe akazana amafaranga, hama nawe ukamuha produit, gutyo ikaba échange. Ni kuvuga système mondial cyangwa économique ifonctionne gutyo nyene, ni échange iba hagati y'abantu. Ni kuvuga nta bintu biba créé bivanye biri mu kirere. Ushobora kwibaza uti none trading bigenda gute? Trading business? Yes, trading ni business, naho nyene nuko bigenda. Umuntu yafashe position
no kuvuga yo kugura hama abandi bantu bakaza kugura we yari muri position kera no kuvuga baje kugirane novuga nka exit liquidity wumve yuko miss yose rero in any business hama hariho exchange y'amahera exchange de produit ou bien de service kenshi rero iyo uzobona abantu baza kwigeza number 1 ibitangaza number 2 ata produit iri clair cyangwa iri specific bakwereka kenshi ibyo bintu amahirwe menshi azoba ari scam ni kuvuga ari vya fake. So reka turabe rero point ya gatatu kenshi nayo izo gutuma ushobora gusporting uti hey this business it doesn't make any sense. No kuvuga kenshi ama business ya scam baragusaba no kuvuga un investissement no kuvuga iri préalable no kuvuga upfront payment. Bahubwira bati zana mutahe kanaka ugire gutya ushiremo amafaranga kenshi usanga rero bifitaniye isano nuko kuntu bakubwira ati hey zana amafaranga yawe ushiremo kandi ugasanga mbere wanashaka nta effort washizemo. Okay, ikibazo ni kwari gushiramo amafaranga habo ikibazo cyari kibazo ati mbega jewe none ninashiramo effort nzoshiramo niyi. Kenshi rero if you don't know the product you yourself you are the product. Niyo system hama kugira mu system ya marketing ahubwo ati niyo wagenda muri any business ukabutazi the product you are the product. Bihuriranye na cyakinde abantu bakunze kwibaza hey ngo YouTube ngiri gratuit cyangwa ngo za Facebook ziri gratuit. Remember the formula. If you don't know the product you are the product. Niba no kuri YouTube utazi le produit et que dans les autres nuko ari wonyene le produit kuvuga wewe wagiye ugiye gukonsoma the content hari abandi bantu baza baje producing the content ugacura aba content zabo. So any business if you don't know the product you yourself you are the product. Munyandikire muri commentaire muti if you don't know the product you yourself you are the product. Permettez ndabetero pegatoya guys, make sure you do subscribe hama ukunde n'ikiganiro guti like ufyoneka nya kabuto hama ntibagire no gufyonda agakengeri bizotuma umuntu aba beaucoup plus motivé kuvuga ngo ati okay nabona umuntu natamba yirohero kandi turazi ko muri benshi bakunda ibiganiro byacu. So make sure yuko usiga ikimenyetso cyuko waciye. Reka turabe rero sinye canke point ya kane zo gufasha gusporting uti hey this business is real or fake ni yihe. Nuko ni waja kuma platform en ligne ni waja kuma platform de reviews uzosanga your business atana hantu na hamwe. Iki kintu kirakomeye cyane guys. Kenshi witegereje ama business en ligne azavuka azabwira abantu surtout abanyafrika ngo hey zana amafaranga ngo babesesemo. Reka ikintu ndakivuga sai bwakivuge ku kintu kijanye na business iyo ariyo yose et surtout business en ligne. Nta gihugu na kimwe kw'isi kizoza gisumbya abanyamerika. Abanyamerika bari hejuru muri byose. Ni kuvuga iki? London mu Bwongereza ni capital mondial ya finance. Hama New York nayo ni capital mondial ya business. Bisigura iki rero muri Amerika ni waja kuri internet ukabona iki business eske abanyamerika barayizi cyangwa ntayo bazi ukabona ntayo bazi run iruka ubwo n'ubusuma. N'umunsi naho woja ukabaza umuntu ari muri Amerika uti ndavuga umunyamerika dosusha pana abanyafrika bagera muri Amerika ukamubaza uti wowe urazi ikintu cyitwa Berry? Nta munyamerika n'umwe akizi guys. Bisigura iki ni kwa kuntu abanyafrika bama bahendwa again and again kandi badashaka kwiga. So rero ukwiye kwibaza uti eske iki kintu abazungu barakizi? Ingene ubimenya rero uja kuri YouTube ukayabuti nayahe mafigure ari akomeye ariko aravuga iki kintu kuko ndakubwije ukuri nta business en ligne yozivuka kwisi canke business model kuri nosi muri kino gihe yoza ivuka abazungu abanyamerika batakizi. Ico ngira kirabaye clear
nejo bundi ngo do your homework, ukore amadevoir, uje kuri Google, uje kuri YouTube, uraba ama reviews, mbega abantu babivuga ko iki, mbega abazungu barakizi. C'est vrai, umuntu avuga ngo abazungu, yes, abazungu baracari hejuru muri byose kandi badusumbye ubumenyi bwinshi. So utegereza nimba icyo kintu bo batagikoze, wewe urinde kugira uze kubikora. So iyo niyo point rero nuvuga ya kane izo gutuma gusportinga uti hey, this business is real, this business is not real. Point rero ya gatanu ari nayo ya nyuma muga tutaza kubaha na kabonus kugira bishobore kuborohera to do your homework. Point ya gatanu izotuma umenya uti hey, this business is real, this business is not. Ni yihe? Ni yuko kenshi na kenshi they won't teach you how. Bifitaniye isano na ya point ya kabiri yuko uzosanga ata produit ihari. Uzosanga rero kuri iyi point ya gatanu ata muntu akwigisha uti mbe ibintu iyi business model ifunctiona gute, mbega iyi business model ifise aba founders ni bande. Ikintu cyose uzosanga guys, kenshi nta muntu azokreya surtout abantu baba bari famous on social medias cyangwa aba influencers muri monde ya business, benshi uzobona kuri nuvuga ku marezo sociaux, benshi amahirwe ni menshi yuko atari abasikama bavre barinyegeza, abasikama bavre barinyegeza. Gusa ntikibuze yuko bashobora no kuza abantu bagaragara bashobora gupromotinga amasikama. Gusa rero ikintu cya mbere nibakubwira any kind of business online uzoba duti aba founders ni bande. C'est vrai, abantu barashobora gukreya des avatars cyangwa gukreya amafoto ya faux n'amazina ya faux. Gusa ukwiye kwibaza uti aba bantu ni bande baba founders, kuko umufounder wa ikintu, umufounder w'ikintu cyawe kenshi na kenshi aratinya cyane arafise izo mpungenge yuko yoha abantu scam hama mu nyuma floppinga then bakamuta muri yombi. So rero kenshi uzokwibaza uti aba founders ni bande, aba promoteur bayo ni bande, bizoguha clue bigufashe kwibaza uti okay, this business is doing some really good advancement. So rero ni izo point zitanu ukwiye gufata nkama in any kind of business umuntu azokubwira. Hama un petit peu de bonus nuko kenshi izo twakwibuze ko ntitwabibuze ko cyane, ariko nuko izo business kenshi usanga zifite isano na pyramide Ponzi. Pyramide Ponzi rero imeze gute? Ni kwa kundi abantu binjiye kare aribo uzosanga baronka amafaranga canke baronka menshi, c'est aussi relatif gusumba abaje inyuma. So ikintu cyose uzobona gifise systeme ya pyramide Ponzi, ni kuvuga hasi uko abantu batera baba benshi nuko reward zitera zigabanuka, amahirwe ni menshi yuko icyo kintu sivuze yuko automatiquement azoba ari scam, amahirwe ni menshi yuko icyo kintu azoba ari scam. Again, another bonus, iyo wumva umuntu akubwira ati hey, rondera umuntu winjiza umuntu, amahirwe ni menshi guys yuko icyo kintu azoba ari scam. My name is Dr. John, ni kuri We Talk Business. Hama ryari iteka risanzwe kubana namwe guys. Nimba ari ikintu ino video yakunguye cyangwa yakwigishije, make sure ugire like ikiganiro. Hama again, kibaza nawe utaha. We love you so much.